itariki imwe. Hanyuma twarateguye no guha akaryo bantu bose ibyo bashaka kuganira n'umuntu bakeneye umwanya wiyaguye icyo twokwita VIP. Twarateguye show iri VIP mu ijoro ry'itariki 30 z'ukwezi kw'icenda. Twarateguye igiteramo kiri VIP, twahaye akaryo n'abantu nabo baba bashaka ahantu hisanzuye bonyene. Twashatse kwikorera kuri Eden Garden, ni hano kuri beach nziza cyane. Ibiciro byaho navyo nyene ibyo dufite uyu mwanya twizeye ko kandi bitazonahinduka. Itike izoba ari 100 ku muntu wari wese kwinjiramo, ariko tukagira na table y'abantu 8 ku miliyoni 2, ukabona champagne 2 wihitiyemo. Tukagira na tike presidentielle, ni itike nayo twahaye agaciro cyane, ni tike izoba iri ku miliyoni 10. Hanyuma ukanywa n'umuryango wawe ibinyobwa wifuza kugeza wifuje gutaha, hanyuma ukafungura ibifungurwa wihitiyemo byo kuri restaurant nziza nababwiye Eden Garden. Hanyuma ukabona umwanya wo kufatana amafoto no muri Renzi Doben, ndetse no kwicarana, ndetse na visite yo mu rugo iwawe. Nibaza ko ibiciro byumvikana cyane. Twagerageje kuja mu makategori yose.